Les personnes handicapées ont des difficultés à trouver les conjoints ou les conjointes. Les garçons, plus ou moins facilement, les filles, difficilement, voire rarement. Après avoir analysé la fond et la forme, analysé la maîtrise du sujet et l'originalité du travail, Monsieur Daniel a satisfait aux exigences académiques du cycle de baccalauréat. Son travail a obtenu la note de 90%. Muri kuno kwezi kwa nzero ibihumbi 2022 ku nshuro ya mbere mu gihugu c'u Burundi haraye habonetse umunyeshuri agendana ubumuga bwo kutabona arangiza amashuri ya kaminuza ku rugero rwa baccalaureat. Ukaba rero wari umunezero kuri uwo munyeshure azi ku izina rya Daniel Ntiranyibagira. Uno munsi numva nezerewe gose, numva nezerewe kubera kandi nkatangura no gukengurukira umuryango wanje kubona ndi umupapa mfise umukenyezi nkaba n'abana nkabata nkabaheba nkamara imyaka yose ndi kw'ishure umva baragize kwihangana baranteye intege gose umva icambere no kubashimira nanje numunezero udasanzwe. Iyi ni intambwe ikomeye gose kuko n'abana bazogira umwete kugira babandanye amashure bagire kure, bazovuga bati na papa kandi atabona yarabandanije amashuri aragira kaminuza. Nico niyumvira yuko kizogira akamaro rwose mu muryango wanje no mu kibano urwaruka ruzofatira ko akarorero ruzovuga ruti nurya kandi yagendana ubumuga yariza aragira kure. Fondation Uwiragiye ndashimira rwose, ndabashimira rwose kubona bariyumviriye ico gikorwa ciza, hanyuma naje ngaca ndabitomboreramwo rero ngasanga navyisanzemo bamfashije. Jewe sinumva nta majambo mfise noronka ingene noshimira uwo muryango wa Fondation Uwiragiye kuko ni igikorwa ciza bakoze. Umupfasoni arongoye Fondation Uwiragiye yafashije cyane kugira ngo Daniel Ntiranyibagira ashobore kurangiza amashuri ya kaminuza. Ati natwebwe turanezerewe kuko ari iteka dutewe. Ni kuri uyu munsi je novuga ko nezerewe kuko ni iteka turose rya mbere kw'ishuri ryacu ndetse no mu gihugu. Urumva rero turanezerewe, sinobura umunezero. Abana banje ba mbere barose impamyabushobozi y'ivyo bakoreye. Ni ukuri twe turanezerewe kw'ishuri ndetse no ku muryango wamufashije turanezerewe cyane. Nk'ubu hasomye abana batatu kandi bose ntibabona kandi barabitoye. Ari wagize amanota 95, ubundi 90, ubundi 92. Urumva mu by'ukuri ko bashoboye kandi bashoboye no kurusha ababona. Ababona hariho abadashikana ayo manota ariko abatabona bobo bashoboye kuyashikana. Mu gihugu cacu c'u Burundi baraduteye intege kuko yo batadutera intege ntitwaye kubishobora kugira dushobore kubona n'izi kaminuza dushobora kwisunga. Rero turashimiye kaminuza Umwizero wa Afrika yashoboye kunyakirira aba bana, nayo ndayishimiye. Daniel Ntiranyibagira aravuga muri make zimwe mu ntumbero nyamukuru zibiri mu gitabo ciwe yanditse ariko arangiza amashuri yiwe ya kaminuza ku rugero rwa mbere. Intumbero y'ico gikorwa ni cyo kugira nashatse gukangurira abantu abari bo bose mpereye kuri leta, hanyuma nkajya ku bavyeyi bafise abana bagendana ubumuga bwo kutabona canke ubumuga ubwo ari bwo bwose, nkamagarira abenegihugu bose kugira umuntu agendana ubumuga uwo ari we wese yiyumve mu kibano, yiyumve mu gihugu ciwe c'amavukiro. Ahantu uvuga nk'abagendana ubumuga bwo kutabona bakoresha ya nyandiko yitwa braille. Aha mu gihugu cacu c'u Burundi nta na hamwe ushobora kuronka iyandikiro ry'ibitabo ryo barisohora ibitabo birimwo inyandiko y'abagendana ubumuga bwo kutabona yitwa braille. Nta n'ibikoresho vyandika iyo nyandiko ngaha bidandazwa, byose biva hanze, ugasanga rero biratugora. Iyi ntambamye nyamukuru kuri kubijanye n'indero nuko usanga n'abigisha bafise ubwo buhinga atari kirenga.
ni ukuvuga yuko rero umwana agendana ubumuga bwo kutabonana cyane cyane nko mu gihugu hagati, kubera ubwo buhinga bigisha bataba babuzi, usanga rero aba victime gutyo ntashobore kuronka ingene yiga. Uwo mukenyezi arongoye fondasiyo Wiragiye akaba asaba abishoboye bose gufata mu mugongo abitangira basanzwe bagendana ubumuga. Abavyeyi bibarutse aba bana boza barabafata mu mugongo kandi bakumva ko ari abana nk'abandi. Natera kamo leta y'u Burundi, igihugu cacu c'u Burundi, yuko yoza iradufata mu mugongo ikabona yuko n'abana batabona bashoboye hajya bariko bariga bakabona ko batariko barakora ubusa. Nibaza rero yuko bari mu bana ba mbere bagiye kwereka Uburundi yuko nabo bashoboye. Hariho ababesha abana kugira abana ntibaheze amashuri yabo. Iyo bari mw'ibi bigo bifashwa barabajuragiza abantu benshi kubera bataba banabona, barabajuragiza. Rero nsaba abana ko boza barima amatwi abantu babajuragiza bakaba bazi igikorwa bagiye gukora. Mu bijanye no kwitaho abasanzwe bagendana ubumuga ngo ibitari bike biramaze gukorwa mu gihugu c'u Burundi, nubwo nyene intambwe ikiri ndende. Leta y'u Burundi yaramaze kuratifya kandi yaramaze gushiraho na les accords facultatifs y'amategeko mperekeza. Ni ikivyerekana ni rya politike y'igihugu ijejwe guteza imbere no gukingira abagendana ubumuga muri rusange. Aho rero dufatiye nk'akarorero ku itegeko inimero 1 agakwego ubusa 3 yo kwa 10 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2018. Iryo riratomora neza ingene abagendana ubumuga bashobora gukingirwa. Harimo ivyo byose yuko ugendana ubumuga ashobora gushikira ivyo abandi bose bifuza. Aha novuga nko kuja mu matora, dufate muri politike, ukaja muri politike ugatora kandi ukitoza. Ariko rero hari ikindi kintu bari guhinyanyura nko mu bibwirizwa nshingiro, nko mu ngingo ya 20 ni naba ntihenze mu ngingo ya 22 iravuga neza yuko atanumwe yokumirwa kubera ubumuga afise ubwo ari bwo bwose. Mu bibwirizwa nshingiro naho ryanditse neza, bari bagiye kudoma ku rutoke neza ngo bavuge abagendana ubumuga ingene botora n'ingene bokwitoza. Kuko nk'ubu dufashe nk'akarorero, twebwe nk'abagendana ubumuga bwo kutabona usanga iyo hageze nk'amatora tudashobora gutora. Uwiyumvire kujya gutora abwira ngo ubundi amutorera, kujya kuntorera naho sije mba ntoye mu by'ukuri kuko simenya ngo bantoreye ngaha andi. Umva rero hari hakwiye yuko haba amakarata y'amatora ashobora gukorohereza abagendana ubumuga bwo kutabona muri rusange. Kandi ntibinagoye, ni ikarata nk'igi isanzwe bakongera ko ijya nyandiko yacu ya Braille. Muri Afrika y'ubuseruko ni twebwe ngaha turaserukiwe gusa mu nama nshingamateka, mu nama nkenguzamateka no mu nama ya commune ya conseil communal. Ariko ahandi mu bindi bihugu usanga baserukiwe. Ntibabeho abagendana ubumuga nk'uko babayeho mu gusaba canke babayeho ku gigongwe nk'abandi, mugabo babeho nk'uko bafitiye uburenganzira, nk'uko umuntu wari we wese afise uburenganzira bwo kuba kuri iyi si, akagira ico akoze kugira yiteze imbere, yongera ateze imbere ikibano arimo, yongera ateze imbere n'igihugu cyose. Abanyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona ngo borema kuko ngo ikibazo cabo leta yamaze kugifata mu minwe. Biraboneka yuko abanyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona bafise ingorane cyane. Mugabo nagomba ndabamenyeshe yuko mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi ico kibazo baragifashe mu ntoki ku buryo bw'uko bijya bikoresho by'ubuhinga nyine basanzwe bakoresha kugira ngo bashobore gusoma zinyanyandiko ubu nta kibazo kikiriho ku bana bose bari mu mashuri. Amashuri yafashe uwo mugambi wo kwigisha abo bana batabona barahabwa ibyo bikoresho gushika uyu munsi nta mwana afise ingorane mu mashuri.